Akana agahindi uno muhungu tubona imbere yacu bamwitwa Sundari. Uno muhungu yigisha ubwana mu cyaro, niko kazi yifitiye kandi afize indoto zo kuzogira ishuri rinini nyangaha mu cyaro kugira azobone kuzarigisha abana abahe ubumenyi bwiza. Nizo ndoto fise, ibintu byose akora kugira azorabe yuko yoshobora kugira kubikora kubera n'imfuvye nyene niwe ashobora kwigwanaho. Mugenzi we wavuye mu muji atanga kumubwira ati nyimukene ishuri ry'indoto zawe, ikintu ushobora gukora bisabwa uzogende mu muji. Mungu yamubwiye ati nta mahera fise, yavuze ati ntangorane ndashobora kwereka inzira ushobora gucishamwo bagiye gukopa kugira bashobore kuronka ayo mafaranga. Uno mugabo yarabakopesheje avuga ati rero ukazokwanga kuyariha nzoca ntwara inzu yiwawe. Hanyuma umugabo yarabakopesheje, uno muhungu mugenzi we umwe yava mu muji atangura kumubwira ati je rero ngo mabanze ngende n'amahera, hanyuma we nzogutelefona ndakubwire kubera nzoma namaze kugutegurira akarere. Wewe mu muji hariho iyi hotel isanzwe jewe ngaba ari iwanje, kuri ivyo rero uzosanga ndagutegereje nagutegereye we tori no tike nushikayo nzoca ndakubona. Haize iminsi wa muhungu yagiye mu muji kubera mukuru amamwe niwe yari yaramubwiye ati nzoshike undondera. Umuhungu agishikayo batanguye icyambere bamukoreye baramwivye, ararindira wa muhungu aramubura. Agenda kuraba ahantu bamubwiye wa muhungu yamubwiye kakorera acasanga kumbe nawe yari umukozi. Umuhungu byaramucanze bana, none ko yambwira ngo ino hotel ni gwiwe, yavuze ati ujya muntu yari umukozi kandi hari ikete ijya gusigiye. Iryo kete umuhungu yatanguye kurisoma, ujya muhungu kumbe yari yamwivye. Yamubwiye ati naho bize nipfuza kuzogenda muri Dubai, ndabura amahera, ndabura uburyo ushobora kubigenza. Kuri ivyo rero ajya amahera yawe ubihangane niyo nagiriye ko. Umuhungu byaramucanze cyane, umuhungu yamugambaniye cyane, umuhungu yarabuze n'amahera yo kurara muri hotel. Uno mugabo ahita amubwira ati rero we nyimba ufise ikibazo cyo kurara genda wirarire mumva. Mama we sinzi ko runo runtu rurukunda bamukunze gagende ngarare mumva. Umuhungu nta bundi buhinga afise yagiye kurara mumva, aricara atangura kwidoga avuga ati ciza canje raho ikintu kinkoreye. Umuhungu byaramucanze cyane, ariko haize umwanya akirimwe aridoga avuga ati neza yanje niyo yatumye imererwa nkuko. Yaciye yumva hariho umuntu amwishuye, umuhungu yarashidutse bana, yaciye yirukanka bino bintu nibiki kumwe ngo umuntu arimo aranyishura. Umuhungu atangura gusenga imana ziwe, sinzi nyimba abasenga ibiki. Ajya kirimwe arasenga ibyabaye sibindi, hatanguye kuvuga imituragaro imiravya kupita imvi hitiruguruka itavamwe n'umugabo mwitwa Mako. Mama we umuhungu yagiye kurara mu cyaro raba noneho umuntu amujeko. Uno mugabo yaciye atangura kuvuga ati aheze imyaka myinshi cyane nararondeye umuntu ashobora kuza ngaho ngo dushobore kwerewana, sinabona umuntu numwe yombona, ariko wewe ndabona urambona uranyumva. Kuri ivyo rero nshaka ndagukoreshe. Umuhungu yari baje nkoreshe mu biki. Uno mugabo yatanguye kuvuga ati shaka sukuri izina ryanje kubera Imana yambwiye yuko ntushobora kuja mu ijuru ntiyejeje kubera ibyaha byinshi nakoze ngaha ku isi. Kuri ivyo rero nashaka ndabo uburyo no kwera kugira ibintu bimere neza cyane. Yatanguye kumuganirira inkuru ati jewe ntikiri ku isi nari umwicanyi, nari umuntu mubi cyane, narica abantu, narahohoteranye, nakora ibyaha, nari umugangster akaze cyane. Atangura kumuganira yuko hari umugabo yagiye barasinyana, amugurira ibintu ku ngufu, ariko uwo mugabo akigenda atwaye amafaranga bamuhaye bahita bamusanga mu nzira baramukubita naye amafaranga barayamwaka. Bamugura ibintu ku ngufu bahise banamwaka n'amafaranga. Umugabo yagiye kubwira uwamuhaye amafaranga atangura kuvuga ati je banyivye kandi ndazi ni wewe. Ariko umugabo Mako yaravyakanye, umugabo akigenda ariyahura. Yiyahuye n'umugore we bamuraba, umugore wiwe byaramubabaje cyane. Atangura kubwira uno mugabo ati unyiciye umugabo wanje ndazi ibintu byose ni wabikoze. Kuri ivyo rero nawe uzohura n'ibibazo byinshi cyane, hazova umuntu mu magangesti wawe akugambanire, mu bantu muri ryo kunduri mu hazova umuntu akugambanire, uzopfa nabi. Uno mugabo yavuze ati wana nubwo mvoma nana kimwe. Uno mugabo yari gangster. Umunsi umwe hari abagabo baje baramubwira ati twebwe hari hano tugomba kugura, ariko tumuna bahashize kaminuza ngo abanyeshuri bazoze barigiramwe, tushaka udufashe twatware ku ngufu. Umugabo yarungitse abakozi biwe, ariko abakozi biwe bahagaritswe n'umugore. Umugore ari mu myiyamamazo nk'abandi bantu. Umugabo akimwitegereza yabonye asanzwe amuzi. Uno mugabo akimubona yaramwitegereje cyane, biramucanga cyane kubera n'umukobwa yasanzwe amukunda cyane, yarasanzwe amwemera cyane. Umugabo yaramwitegereje ahita afata umwanzuro wo kugenda kumuraba iwabo, ariko uno mukobwa yari yaransura umuhungu kubera umuhungu bivanye n'imyanzuro yakora. Umuhungu yari umugangster, umuhungu yari umwicanyi, umuhungu yari umuntu mubi cyane. Kuri ivyo rero umukobwa ntabwo yigera abibona anabitahura. Uno mugabo yavuze ati umukobwa yavuze ati we ntushobora kuntwarira umukobwa wanje bivanye n'ibintu ukora ibintu bimeze nabi. Ariko umuhungu yavuze ati je ndemeye basi kubiheba, ariko wewe umbera umugore wanje. Umukobwa yarishimye, bahita barakundana, ibintu bigende neza cyane. Ariko abasore bakimara kumva yuko umuhungu agomba bavemwo, bene wabo bakorana mu burara bakimara kumva yuko uno mugabo agomba bavemwo, bahise barakara bavuga ati man twe tugende kurima mani ngo dutore isuka ngo wahevye kuva mu bintu by'uburara twe tuzoguma mu bana. Umuhungu yarahejeje gukora umutima wa mukobwa baheruka kurongorana. Hanyuma y'ivyo
umugabo Mako bakimara kubona umengo aratsinguwa, abo bakorana mu burara bahise bamufata bamutwara mu kaburi amamumva, baragenda bavuga ati wewe ntukwiriye kubana natwe, we tuzohenda umuryango wawe yuko wasafiriye utariho. Kuri ivyo rero bahise bamufata bamufungira mwisenduko ari muzima. Bano bantu n'abagome bahise baza babwira wa mukobwa na so wiwe bamubwira ati umugabo wawe yadusezeye yavuze ko agiye muri ivyo bihugu vyo hanze. Kuri ivyo rero bisabwa uduha impapuro zose z'ubutunzi, twe n'ibintu umutungo nitwe tuzoza turayikontorora. Iyo yari nkuru wa muzimu atanga abwira uno muhungu, amubwira ati rero umugore wanje ubu azi yuko nagiye mu bihugu vyo hanze kandi nagiye kubera ibintu bibi gusa. Kuri ivyo rero nagomba umfashe gusukura izina ryanje, hariho n'abantu benshi nagiriye nabi, byasabwa uze umfashe gusukura izina ryabo. Umuhungu yafatanye n'umuzimu, bagende. Umuzimu niwe urimo atwara imodoka, nuze gafutangara. Umuzimu barajanye n'umuhungu baragenda kugira nyene uno muzimu bawogereza izina, ibintu bigende neza cyane. Bahise bagenda kuri so wa mukobwa. So wa mukobwa narashaka umwarimu ashobora kwigisha abanyeshuri biwe imikino ya kiriketi. Kuri ivyo rero yavuze ati jewe nshaka unyigishiriza abanyeshuri banje imikino ya kiriketi. Igituma nshaka kubikora, hari umugabo yitwa Kunta. Uyo mugabo ni ntashobora gutsinda muri ayo marishanwa, bizoca bituma antwara ikigo canje c'amashuri, usange arimo aragitwara. Kandi uwo mugabo afise ingufu nyinshi, nta bundi buhinga afise bwo kubikoramwo atari kubicisha muri iyo nzira. Aho no muhungu yiyemeje avuga ati akazi ndagashoboye, abanyeshuri ntugire ubwoba nzobigisha. No muze yakimara kumva ko no muhungu yiyamini arimo aravuga n'ingingo zumvikana, yahise amusenyera amwemerera kuba umwarimu w'abanyeshuri bo muri ico kigo. Hanyuma uno muze yatanguye kuvuga ati bino bintu byose nuko tuje muri bino nkino vyatumwe n'umugabo umwe yitwa Mako wibwe n'uno muzimu ahagaze mande. Atangura kuvuga ati ibibazo byose duhura byatiwe n'uwo mugabo yitwa Mako, kubera niwe yazanye imvururu bituma n'ubu ikigo cyacu kigikurikiranwa cyane. Kuri ivyo rero ikigo nitutaraba ngo tukigwanire uzosanga bakitwaze. Mako byaramubabaje cyane kubera yumva yuko ingwara zose ziri muri ico kigo ari we yaziteje. Yagiye yashavuye cyane, afise umubabaro mwinshi cyane kubera yumva yuko ari we yateje ivyago byose akiriho. Aho yababariye neza cyane nuko yahise amenya yuko no wamukunzi yahora yibaza ngaracariho, kumbe yarapfuye. Wibuka yari yapfuye yararongoye. Kuri ivyo rero ngo nuwe yarongoye bana yarapfuye. Umuhungu wa Sundari yagiye kwigisha akazi bamuhaye, urakibuka wa mugabo Mako yanezezwe cyane abona umukobwa yavyaye, kumbe wa mugore yapfuye yaravyaye. Kuri ivyo rero Mako arafise umukobwa mwiza cyane w'ibinti wicuki cyane, ibintu bimeze neza cyane. Uno Mako yarishimye cyane kuvuga ati reka na runo ruzu ubona ngahantu gwiwanje. Mako yinjije uno Musundari amwinziza muri no nzu yiwe, atangura kumwereka ubutunzi burimwo yari amafaranga menshi cyane. Acatagura kuvuga ati ano mafaranga tuzoyakoresha kugira tuzokize ama tuzokure kiya kigo mu minwe yabajya abantu bashaka kugitwara yaba Kunta. Kuri ivyo rero ubwo nibwo butunzi bazokoresha, ariko bakigenda Sundari bagiye kugara umuryango neza. Sundari yatanguye gukundana na wa mukobwa wa muzimu tangura kwishima cyane kubera ubona no muhungu ameze neza ari safi, kubera atanguye gukundana n'umukobwa wiwe. Umuzimu warishimye. Umuzimu abagerageza kwataka ujya muhungu n'umukobwa wiwe, ya umuzimu wagerageza kubagwanya. Urabona uburyo wabazingira ku giti, abantu baguma babona bizirikwa ku biti batamenya ibintu birimwo birababako. Umuhungu yinjiye mu rukundo, atangura kuja mu rukundo. Indirimbo ziraririmwa kuchikuchi otahe ibintu bimeze nabi cyane bana. Wa muzimu wacu Mako akirimwo aragenda, yabonye wa mugore umwe yicira umugabo wiwe, umugabo akikorora muri etage. Yamubonye arimwe arasabiriza, ubu mugore asigaye abayeho ubuzima bubi cyane. Umugabo byamuteye ubwoba nubwo ari umuzimu, yahise afata umwanzuro n'uno muhungu wacu Sundari agenda kuvuga ati ngo turaba uburyo twokora utuntu tw'udukoryo. Barakoze ubuntu bw'ubukoryo, agakofero kagendera mu birere, utuntu twishi cyane nyene two gutuma abantu bumiga bavuga ati bino bintu birimo biragenda gute, kumenga agakofero agakoko kugira kitwara uburyo bashiramo bahera kitwara mu birere, ibintu bigenda neza cyane. Sundari hamwe n'umuzimu amahera yose bakoreye bazaniye wa umugore yarishimye cyane avuga turagahezagirwa. Hanyuma barimo barataha bagiye barayaga uburyo kijya kibanza bazocigarurira, kubera kijya kibanza kiri mu maboko ya byihebe bimwe byamwica, bimwe byamuhamba ari bisima. Twavuga yuko byari ibyihebe by'ibigome cyane. Kuri ivyo rero bisabwa bakuru ko bashoboye kugira bashobore kijya kibanza kugikura mu maboko ya bijya byihebe, ntibizohave bigikoresha ico bishaka kugira abanyeshuri bazohave bigamwo. Hanyuma tugaruke kuri no ruhande, wa musore wacu Sundari yahawe amahera na wa mukuru w'ikigo, w'amaso wa mukobwa amubwira ati mbikira no mahera kubera ndacinya bijya byihebe ntibizoze bihava biyanyaka.
runaka. Tugaruke kuri no rundi ruhande sasa, wa muzimu hamwe na wa muhungu baje kuraba ya mahera basanga amahera yose yaribwe. Wibuke hano ni handi baheruka uno mugabo amubwira ati amahera ari ngaha yose tuzakoresha imigambi myinshi cyane. Wibuke no muhungu yari yasize atahugaye, no muhungu Sundari yari yasize atahugaye. Kuri ivyo rero kumbe cha cihebe cyari cyamaze kuyiba, cha cihebe bitwa Kunta. Kuri ivyo rero cyagiye gukora utukotyo twaco kigena kiyakoresha ibintu bibi cyane, ariko umuzimu wararakaye nta kuntu bo wiba amahera yiwe. Wahise ugenda utora imbunda utangura konona ibintu byose, ibikorwa byose by'ujya mugabo. Umuzimu wacu ariwe Mako akimara kubona yuko yibwe ibintu byiwe byose, yaciye agenda tora ya mahera amwe bari bahaye wa muhungu wacu Sundari kugira azobike, agenda arayabetingira. Ariko agiye kuyabetingira yibagiriye ko ibahasha yanditse ko izina rya college cha kigo cha wa muzehe umwe yigisha ko. Hanyuma Kunta cha cihebe kimara kubimenya cyahise ciye igitegura umupangu. Wa mupangu bituma ucyushira wa musore wacu Sundari mugasho. Sundari yagiye mugasho, ariko wa muzimu wahise uza utangura kuvuga ati umbabarire byose nije nabigize kubera nije nivye amahera wari wahawe, icaragenda yakini rusimbi, ariko sinabikoze ku nzira mbi, ahubwo nasaka amahera azokunguke hanyuma ibintu bigende neza cyane. Cyo kubwira coco uno muhungu akimara kumva yuko umugabo ari we yamusirishije muri gereza, yatangura kuvuga ati we urikunda ugumukunda ibintu by'ubwihebe. Kuri ivyo rero ndicuza cyatumye ndagufasha, rabo tumye ndi ngaha muri gereza mviraho genda umuzimu kimara kumva ko bari mwara utuka cyane wahise wigira urayonga. Hanyuma wa muga kiri ngaho wa mugore umwe bafasha, umwe yapfisha umugabo wiwe yaraje avuga ati ndazi we nta kibi ufise kandi cyo ushobora kukubwira cyo kizorekugwa, Imana izogufasha. Haize iminsi wa musore si ntibitinze yararekuwe, agenda Urariyani bagenda gukina wa mukino wabo wa cricket. Wibuke bari bamuhaye akazi ko kuzokwigisha cricket abanyeshuri. Barakinye umukino ugenda ukuntu babona umengo umukino ntumuragenda nabi. Umusore yafashe asaba ubufasha wa muzimu wacu Kunta. Umuzimu utangura kubafasha gukora udukoryo. Hanyuma wa mugabo Kunta nawe yari yinjiye mu mukino, ariko wa musore wacu Sundari atangura kumubwira ati wewe ndazi ibintu byose bibe wagiye urakora, ndazi amayeri yawe yose. Umusore yabimubwiye byose, n'umugabo yibazaga rimwe aramudanganya, ariko umugabo yumva ivyo umusore arimwe aravuga ari vyanyavyo. Tukarukino ku mukino uno mugabo umuzimu wacu umufasha abakinyi bakina nyene batsinda ibintu bimera neza cyane. Umusore akimara kubona ko polisi, umusore wacu yatanguye kubwira polisi amubwira ati ujya mugabo yitwa Kunta afise ibintu bibi cyane akora cyane. Tangura kumubwira ariko umupolisi ntiyavyerewa cyane kubera atabimenyejo vyari biriho. Umugabo Kunta akimara kubona yuko ujya musore umengo yamugiriye mu nzira cyane, bahise bafata umwanzuro w'uburyo bashobora kumucisha bugufi kubera rimwe arazana ibintu by'ubujinga. Bahise bamushimuta na sheri wiwe, hanyuma barabatwara, bagenda babatwara kuri zamba bavuga ati ngaha rero wa mukobwa we niho nafungiye so wawe namuzice muri yimva. Kuri ivyo rero namwe niho ngiye kubashira. Ariko bakiri muri ivyo umusore wa muzimu wacu yazananye abapolisi hejuru mu kirere, ngira murabibona abapolisi baraguruka. Abapolisi nabo bakiyashika nabo batangwe kubashira kibundoki bavuga ati mwa polisi mwe. Ariko ingwano yarabaye, ingwano itameze ukuntu. Umuzimu yatanguye kugwana n'ivyihebe atangura kubindika. Wa mugabo Kunta yarafashwe, umuzimu wacu utangura kumubwira ati vuga ivyaha vyawe byose ahunda kwice, ariko umugabo ntiyashaka kuvuga ivyaha vyiwe. Umugabo yaciye atoriburuye, umuzimu atoribuye, ariko umukobwa yatanguye kuvuga ati papa wanje nubwo wapfuye nuko ivyo bintu rabo uwo muntu mubabarire ntumwice kubera n'ivyo yakoze nwishure ikibi ku kindi. Ukeneye kuzoja mwijuru kirazira ntuzohave wica abantu. Umugabo yatanze imbabazi agenda kuraba umukobwa wiwe, yumva impanuro bamuhaye acarabireka. Tugaruke ku ruhande wa muhungu yisubiriye mu caro. Wa muhungu yavuye mu muji azazananye n'umugore, bahita bugururana rya shure. Wibuke filime twahitanguye no mugafise indoto zo kuzokugurura ishuri nimeze neza cyane. Kuri ivyo rero umuhungu yaruguru ishuri yironkera n'umugore, ubuzima bugenda neza cyane. No wa mugabo wacu Mako ubu ni ngombwa cyasubira kuzimu kubera hano si wanyu. Wa Mako we rabo usubira kuzimu hano si wanyu. Hanyuma cyo no kubwira cyo filime yacu iherenga. Kora subscribe, like na share kuri no rubuga rwacu Agasiguye TV1. Bye bye.